Zebede aho nyene wagomba ati nakubonye kamera yanje uyu wawe kukuraba boss Zebede mbino canke mbahari nari nihenze ubu ndaje kuraba muhira nari nje muhiri wawe kuraba mujinya mbe nishuza ngahe akwishije 5,000 kandi nari nje muhira kukuraba kubera hari diri ngomba nje gukina riza gutanga amafaranga nashaka nci wawe ndakwexplique gato yamencanja kwiyo diri ubiriza n'umunsi ivyo vyidi fuma ebana ungabanya amahera yiwanje ndayabona mujinya uranyemera jewe Chenda kwemera umviriza rero umwana wa mama nakubwiye ko ngiye kwidiri shaka nyongere amafaranga ibihumbi bivyo bibiri bibe 7000 kubera ndonya déplacement nje kuri iyo diri Zebede nari yambere ntura wongera ko yindi deni aya libikunda Zebede reko bwoba ndaguha n'inyungu basi hari ibintu ni Zebede ushaka 2000 yayandi ni deni nturarima ugomba ibindi bihumbi 2 ico womenya Ebana upfuma ngabanye n'umunsi ho ntumvana ngaha kandi uranzi mutama mujinya ntunyemera ntushaka ndagabanya yego n'ibihumbi 2 ngaho ndakwereke mizo 2000 ibihumbi 2 gusa zana ndakwereke reka ndaguhe ntumvana ngaha ayo maye nanga ibihumbi 2 unyishuza ngahe ibihumbi 5 ushize ko ibihumbi 2 acaba ibihumbi 7 kabisa sawa hinge ndagukorere ko rero rero yabaye 7000 yego umviriza rero mwana wa mama ibisi 200 yego tora ndakugabanye 2000 usiganishiza ngahe ibihumbi 5 none ari kibazo yutangabanye eba ntuamvana ngaha aya mwana wa mama je nteza kugabanya wena kibazo genda maye madini yego turabona sawa urakoze mujinya yego useni twubahana asani twubahane nakubwiye wewe ntidusana nawe dusana jera tosa gute kandi ndakurusha ubwiza wewe tosa gute ubwiza mane ndakurusha mama yatuvyaye yambwiye ati wewe bukuru asani watanguye kuvuka uri mwiza paraporo ya buto naje papa yatuvyaye yambwiye ati wewe bukuru butoyi Huseni wavuze bwa kabiri uri mwiza yufu muguma munda wowe urango jera utwotsa je nawe abwiye je ndakubwira ubwanwa wewe ubwanwa wowe ufite wewe ubwanwa ngo barakubwire yuko bijya shuri hajya nize bangize dwaye kubivanye n'ubuhensa mbi wanje bajya bakobwa bararira bakarira Huseni wowe ariko je kuri lise bamuha ubudwaye baca bamanu bakadrere nkiri umunyeshuri wibaza ni kubera iki none ndakubaze bajya bakobwa batandatu baravye bari muri hospital ni bati bakwiswe n'inkuba sinabyimenyerega nawe bimenye bakwiswe n'inkuba jewe usanga Huseni utwenze ucumengo ni utwenze wewe usana muyobora utwenze na utwenze isaragisoro mwavu ubu rero tugomba twicana mane turampirana jewe banyita Shandarukani wamuhindiye kira kuchota mu Cyongereza banyita handsome boy aha nimba mu Cyongereza ukita handsome boy naje mu Cyongereza bacanyita beautiful girl video queen queen darling linda twondera umuntu tubate ebu jahage tubaze muhungu tumubaze indobo inyuma turacwana usi mukuru turagwana ndagwana amaso ndakume mane tumubaze musore gute nibiki mwiza namuduga mwemana oya tugomba kukubaza yego dushaka kukubaza udutatu nibiki uwo muhungu tuko ilefe turavuka mugabo tuko turahanje jewe ndikamubwira ko ndamurusha ubwiza uyu amebetanga kurusha ubwiza na wewe nanje tuko turahari tuko turahari nawe mutipe nuko avuga ko anduta ubwiza aruke adafise ni musi ubwiza je no sana wewe wandagara na urukeke wakijojowe kijojo utature mubwire yabo murabe amucumubwira kijojo tubwire shaka uvuze urinde jewe mu Cyongereza banyita boy handsome boy nawe je banyita beautiful girl change video queen jamaa okay wewe handsome boy duka nawe wavuze uzwane beautiful girl hapo nichomanuka oje tutatu vuga duka noma nuyu change nuyu wavuze handsome boy nawe tena the beautiful girl ndi queen video slay queen ndi queen darlene andre tangala Elizabeth Michael queen wewe uramuruta uyu urakoze manuka rero ni jana nawe kuruta nyuma buvuzu ni jana ntumbandanye nawe ntumbandanye tushimiyane twapakirana oho kwafika magipakirana
nawe ni biki uri handsome boy cyangwa uri slay queen nimba uri slay queen nawe manuka nk'abandi hari nyaruka Yamaso ya nyinyi be forget the handsome boy yugi nta numwe ari mwiza hagati yanyu Ikindi Media.